Green World nayinjiye ndayumva nk'inkuru nk'uko nyene abarundi benshi ntibakunze guca batahura ikintu bakicumva bari mu bantu babanza gushishoza gose n'amakenga menshi ndaje naragize ndashishoza hama ndinjira ndafata akarere k'Ingozi kaba ariko nca mba ndiko ndakoreramwo nk'uko mwumvise abakorera i Bujumbura n'ahandi n'uyu mubu abaguverineri ari ngaha mu Kayanza yabaye ijisho kuri twese. Mbere nari nabanje kumva inkuru ndabanza ndahiga muri kwa gushishoza mbega abantu bari muri bande cyumva aho guverineri wo mu Kayanza arimo je nari ndamubuze we ntiyaranzi kuko twakoranye igihe gito nikora ngaha mu Kayanza nta makenga nagize naciye nirukanga uburyo bushoboka bwose naje nshamaza gusindira kuri ya nyenyeri ya gatandatu bimwe bamwe bavuga rero gahera hasi bagira gute ubishoboye biri mu babishoboye no ngaha ku munani wo bahera birashoboka ko byose ni imbuyi wawe uratera imbere wewe umuryango n'ijoro muri gatera imbere. Je témoignage novuga ko kubijanye n'ingendo ishira hamwe ritanga kuko ibintu ndiko muravyiga mugambere gatoya reka maze mvuga ati témoignage kubijanye n'icyo umuba guverineri yavuze kubijanye n'imi produit zimeze nk'ingaburo canke nk'imiti. Hari abantu bazi je wikira n'umusaza sivyo nashaje nkiri muto bivanye n'imibereho ncangwara diabete nkiri muto cyane nta mashira hamwe atari maze kuja mu cyangwa atari make ndondera ikintu cyo mfasha imibereho ya diabete tugira ubwa mbere n'uyu directrice wino shira hamwe babimbariye naragiye gukoresha arapima vya bindi aramarira aho ngize mugabo je ndandi mu maso nari umusaza je ndibaza ko benshi babizi mutawe ndibaza kera wari umwishaje ndi gose ariko nabona ko namaze kwiyubu niko bimeze ukuvuga imibereho yaratumye saza imburagiye ncumva ndabona ko ngwaye diabete jewe navutse mu 18 hanyuma mu bihumbi 2007 ncanya ko diabete yandembeje mbara ndinga ngira umubebe je numva yuko mpfuye bihetse naragerageje imiti yose yo kwa muganga igihe abantu bavuga ati muzokira mugabo gumako muzokira gushikaho imiti ijya kwa muganga irafise ibintu igukingira mugabo umenya ko ifise ibindi giye ibomoye siko bimeze nico cyatuma mbu umusaza ndabonye n'ubundi yambone turi ko muri kaminuza shaje uyu papa ari ngaha turi ko muri kaminuza ndazi ko yaranze shaje bode kagende narashaje kubera iki diabete hypertension kumva ko byose cyari fatana rero maze kumenya zino produit baramariye uzifungure kuko waramaze kurimba gose uzifungure ukomeze zifungure bizohinduka cyenda babwira yuko kugeza kuri nusa ndumva komeze neza iyo ngiye kubipimo sanga ari sawa ndabise kugeza ngaho umunanaza uyu mupapa restaurant arangije ikawimote ncanyiruka kubera hypertension aresheje jewe niririye izi ngaburo ubona dufise ngaha ni byinshi rero burya birimo bifasha amagara yacu no ngaha mu Kayanza nyene harabona vuye harabona zihaye nibaje ngaha mugabo muri mutamanyira arabizi kubera niwe yabageretse barevye mugabo uno munsi bavuga bati bimeze neza. Ikiza cyabyo rero nuko byo urabifungura nta bintu bigenda byononye mu mubiri wawe biguma bikubaka no kuvuga birubaka ku buryo
nko ku mugwayi wa diyabete ca gihimba cakora insuline kizoteba kikasubira gukora ukaba normal. Urumva rero si umwavu wonyene dufise, turafise n'ibindi bifasha. Ubushize tugiye mu rugendo twarabonye ko ari ibindi bishasha bihari iruhande y'izo ngaburo, umwavu, izo ngaburo zimeze nk'imiti, abanywi bakavinyu uje shirahamwe rakora umuvinyu, ejo muzobona twayiza rirakora y'amaji ariko centre, rirakora biscuit, rirakora amazi benaya. Iyo biscuit na sukari, iyo biscuit yoyo urumva na general yirirwa ya diyabete kubera zimeze neza cyane. Rero ni ukuvuga rero ntihagire umuntu n'umwe agumana amakenga cyangwa yibaza ngo bimeze bite na gute. Wewe naho waba warinjiye hari abamaze kwinjira, ingorane tubwira hari igihe dushyira amafaranga. Je naragiye mu ishyirahamwe bita Forever, naryo nyine ndaririmo aho nariko ndahiga ikintu cyofasha kuri diyabete bifetanze, ariko maze kuza muri Monacarisa. No kuvuga iki rero, imagine nk'umuntu yinjiye akumva ko umwavu umeze neza mugabo aracakoresha wa wundi awufise ngaha. Twumvise ko aka ari 150, wewe warinjiye 130, ko twumvise ko amaze kwinjira mugabo aracagenda kugura imifuko 30 kandi ubu ufise neza muri stock imbere yawe, muri mwe baguhaye birimwo. Ubu uzotera imbere gute? Bizokugora. Ariko rero ni igihe cyo kwikanga.